dusome aya majambo dusanga mu gitabo ca mbere c'ivyo ku ngoma igice ca 29 umurongo wa 11 haravuga ngo Uhoraho ubukuru n'ubushobozi n'icubahiro n'inganji n'igitinyiro ni ivyawe kuko ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi byose ari ivyawe ubwami n'ubwawe Uhoraho kandi ni wewe ushizwe hejuru ngo ubu usumba vyose niko biri amen. Igice ca mbere Pawulo yandikiye Timoteyo 1 umurongo wa 17 naho haravuga ngo umwami ahoraho adapfa ataboneka ari we Mana imwe yonyene igitinyiro n'icubahiro bibi vyayo ibihe bitazoshira twese ngo amen. Ndashaka rero tuganire ku ijambo rivuga ngo guhura no kuvugana n'uhambaye. Imana musanzwe muzi ko ari umuvyeyi, hari ibihe nyene tuje imbere yayo nk'umuvyeyi, ariko kandi nubwo ari umuvyeyi nagira ndababwire ngo n'umuvyeyi ahambaye, n'umuvyeyi akomeye. Haleluya. N'umuvyeyi ariko kandi arahambaye. Twasomye ngo Uhoraho ubukuru n'ubushobozi n'icubahiro n'inganji n'igitinyiro ni ivyawe kuko ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi byose ari ivyawe. Ubwami ni ubwawe Uhoraho ni wewe ushizwe hejuru ngo ubuso. Ariko uwo muntu nimwumva ko ahambaye tumukomera amashi menshi. Arahambaye, arahambaye. Ubu yari Dawidi ariko aramuvuga amutazira, atangajwe no kubona ivyo abantu bakoze mu gihe yarahejeje kubahamagarira ngo batange ivyo kuzokubakisha urusengero. Batanga n'ibirengeye ivyo yari yabasavye, aca arayitazira arayivuga ati nta wundi yari gukora ku mitima y'aba bantu atari wewe Uhoraho wuzuye ubukuru n'ubushobozi n'icubahiro n'inganji n'igitinyiro. Wewe waremye ibiri mu isi byose kandi ni ivyawe, n'ibiri mu ijuru ni ivyawe. Wewe ubwami ari ubwawe, wewe icubahiro ari icawe, wewe ushizwe hejuru ngube ubusumba vyose. Arayitazira kuko nta wundi yari gutuma abo bantu bakora. Urumva n'urusengero rutarubakwa, arabahamagara arabahimiriza, kandi vy'ukuri siwe yagomba no kugubaka, yagomba ivyo asigira umwana wiwe Salomo kugira ngo aze yubaka urusengero. Timoteyo nawe ariko arashima Imana imbabazi zayo, yari karibuka imbabazi zayo, yibuka iyo Imana yamukuye, yibuka ukugira neza kw'Imana. Aravuga ngo umwami ahoraho adapfa ataboneka ari we Mana imwe yonyene igitinyiro n'icubahiro bibi vyayo ibihe bitazoshira amen. Rero Imana irahambaye. Nagomba rero tuvugane guhura cyane no kuvugana kuyaga n'uhambaye. Ndaza gutanga ikigereranyo c'abahambaye bo mu isi kugira ngo bikunde twumvirize uburemere burimwo. Ninatanga ikigereranyo c'abahambaye bo mu isi ndibaza nihuza kumva uburemere burimwo. Twamaze kumva iyi Mana iyo ariyo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Icambere kwitegurira kuja guhura n'uhambaye. Iyo umuntu yitegurira kuja guhura n'uhambaye, ikintu ca mbere iyo azi ko afise rendezvous kuhambaye, nta muntu n'umwe muri twebwe atiyumvira ku mwambaro azokwambara. Mbega ko nzoja guhura n'uhambaye nzokwambara iki? Nzokwambara impuzu imeze gute? Umupapa arondera costume n'agakaruvati n'agashati keza. Umumama arahabona mbona bavuta, bagiye guhura n'uhambaye bakavuta, abandi bakambara amakanzu meza. Kandi vy'ukuri mu nkundire ndaza kuza ndakoresha cyane uhambaye mu gihugu. Ubahambaye mu bihugu nkunda kuvuga ko ari umukuru w'igihugu, niwe wa mbere twubaha, ashizwe hejuru mu bihugu. Rero uzi yuko yaguhaye rendezvous
urondera agahuzu keza ukiyumvira ku mwambaro. Nta muntu numwe, ninde umuntu yoba yararose randevu kuhambaye atigeze yiyumvira impuzu agenda yambaye? Ndibaza ko atanumwe. Uravyiyumvira ko ukibaza ugatora muri za zinduka curi kugacurura kugira urabe keza kandi kakumeta aleze, kuko hari igihe ugira impuzu nziza nikumete aleze, ikumeta aleze hamwe uzoja imbere yiwe ukicara ukumva kuri aleze utagumugira gutya kubera iri kirakujena. Ikindi naco wiyumvira, mbega nzokwifata gute imbere yiwe? Nzokwifata gute? Nzokwifata gute? Hariho abashika bakunama, hariho abashika bakamuramutsa n'icubahiro, ukacubura aho upoza amaboko. Uriyumvira, mbega nzifata gute imbere ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu? Nzifata gute? Bizogenda gute? Ukavyiyumvira ko uko wokwifata. Nimumbwire umuntu yageze imbere ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu agaca afata akagereka akaguru ku kandi, amaze kumuha icicaro agaca ashira akaguru ku kandi. Hari uwo mwurumva na nyenicubahiro yokumigwa akavuga ati tya, uyu muntu ava hakajahe, uyu muntu yarerewehe? Ashika mubiri wanje agaca agereka akaguru ku kandi. Bariya baba bavuye hanze baravyemerewe, bariya bera bobo, urumva bariya bera bobo ntaco binona, uzubona akaguru agashitse ku kandi. Mugabo wewe turiko turavugana na wewe umurundi n'umurundi kazi, ugaca ugereka akaguru ku kandi, canke ugafata kajya kameza bagushiriye imbere ugaca ushirako amaguru. Ivyo wobikora? Uriyumvira n'inyifato wogira ugiye imbere ya nyenicubahiro. Rero nimuhave mwibaza ngo natwebwe twabiciyemwo iyo tubageze imbere ngo ntitujugumira. Uwo kubahwa ategerezwa kubahwa. Ugeze imbere yiwe uramwubaha, ukumva nyene kumwubashe nyene. Yesu ashimwe, kubera ari uhambaye. None iyo uri imbere y'Imana wifata gute? Wifata gute iyo wategekanije? Imana yaguhaye randevu, kuko hari igihe Imana idusaba yo nyene, hari igihe Imana ibona umaze iminsi utayegera, umaze iminsi uri kure, yo nyene ikakwironderera kugira uze kuyegera. Hari igihe icisha mu bavugishwa, hari igihe icisha mu rubazo rukagukubita ugaca ugenda uriruka ugaca uja kurondera Imana. Iyo umaze iminsi utayegera, Imana ica mu buryo butandukanye kugira ngo tuyegere. Gira dukunda, iranadukumbura, igakumbura ko ndayiba hafi, igakumbura ko ngenda ahantu turi twenyene turi de. Sindabona nyenicubahiro yatanze umubonano umuntu aza akamuciramwo. Baba protokole nabo nyene baza nyene baje kukubwira ko amasaha ageze, mugabo mukiriko muravugana mugana nabo nyene hari habo bubaha, hari habo batinjirira akabari bo bose. Urumva muba muri babiri kandi baca bugara mukaganira. Rero Imana iradukumbura ko tubana nayo, turi twe nayo, turi babiri, kugira ngo twicarane tuganire nyene tuyage. Yesu ashimwe cyane, haleluya. None iyo uvyiteguriye kuja guhura n'Imana uvyifatamwo gute? Hari igihe wiyumvira ngo mbega nzoja imbere y'Imana nambaye gute? Mbega nzoja imbere y'Imana nzokwifata gute? Imbere y'Imana nimba ari kubera itaboneka, hari igihe tubigenza uko dushatse, hari igihe tubikora uko dushatse, umwambaro tugatora uwo ari wo wose. Mbere ugasanga n'umuntu ni training arazambaye araje gusenga. Training murabizi ko hari imyambaro iri propre ahantu kanaka. Nk'itrening tuzi ko ariyo muri sport canke mu bikorwa rusange, umuntu agaca bagabaga. Ni training ariyo ufise yonyene n'amahoro, nta n'uzokubona ko wambaye training. Ariyo ufise yonyene n'Imana izovuga ati umuntu wanje yashajije kubera izi ko ariyo ufise yonyene. Natanze akarorero ku training, nkuko umuntu ashobora gufata impuzu yambara muhira akazizana, kuko murabizi ko dutandukanye imyambaro. Hari iyo twambara muhira, hari niyo tujana ahantu twubashe. Ukazibona umuntu afashe impuzu yambara muhira arazitwaye kwa nyenicubahiro, arazambaye azitwaye kwa nyenicubahiro.
ninde umuntu nyaricubahiro yoha audience akagenda yambaye training uretse iyo ashaka kwakira zampaye amaguru ziba zije kumwereka ibijanye n'ibikorwa vyabo, barya nibo bashobora kumuza imbere bambaye training, naho nyene biba ari ibintu bijanye nako kazi kabo n'uwo mwuga wabo, bakagenda bambaye training. Ahandi ho nta muntu nyaricubahiro yoha audience ngo agende yambaye training, ngo ahitane butura yahora yambara muhira, ahitana agakanzu kutugozi yahora yambara muhira, ngo ahitana eka. Oya, nta wovyubakwa. Ninde umuntu muri mwebwe yovyubaho? Ninde? Nta numwe ndibaza, nta numwe novuga ngo kiriza, kuko nta wovyubahuka nyene, ntiwovyubahuka. Rero Imana yoyo irahambaye cyane kuruta abo bose twita abahambaye bo mw'isi, nk'uko twabisomye mu majambo y'Imana. Imana irahambaye, Imana irakomeye, Imana yitwa Yehova. Yehova hugariyemwo nduwo ndiwe. Haleluya! Kibirengeye cya vyose, umuremyi w'ijuru n'isi, umwami w'abami, umwami azitanguriro akamenya n'iherezo. Nta wundi muntu mu bahambaye bo mw'isi azi ibyabayeho bwa mbere akamenya n'ibizobaho bwa nyuma. Nta ubizi ibizobaho imbere, ni Imana yonyene ibizi. Nta uhwanye nayo, nta wokora ku bugingo bwacu nkayo. Iragahezagirwa. Mumfashe twongere tuyikomere amashi menshi cyane. Usomye mu gitabo cyo Kuvayo 3:13 gushika ku 15, Imana yarivuze hamwe Mose yari karayibaza imutumye ku Bisirayeli, imutumye ku mwami wa Egiputa. Yumvise atinye n'umwami wa Egiputa yumva aratinye, nabi wabo b'Abisirayeli, jewe nobakura muri kino gihugu bigenze gute? Nzobabwira kuri inde wantumye. Niho rero Imana yacimwibwira ku murongo wa 13, iravuga ngo Mose abaza Imana ati ninashika ku Bisirayeli nkababarira nti Imana yabasogokuruza yabantumye ko bakambaza bati yitwa nde, nzobishura iki? Imana ikirivuga yonyene ubwayo iti nduwo ndiwe, kandi uti uko abariko uzobabwira Abisirayeli uti ndiho. Haleluya! Nindiho yabantumyeko. Imana yongera kubarira Mose iti uko bariko uzobabwira Abisirayeli uti uhoraho Imana yabasogokuruza yabantumyeko. Nduwo ndiwe, ndiho, nduhoraho. Aho yarivuze. Hari n'ahandi henshi no kwirirwa ndaja kusoma, mugabo Imana yagiye yivuga iyiriyo yonyene yarivuze. Hari aho abantu bayise nk'uko Dawidi yayivuze canke Pawulo yayivuze, ariko hari n'ahandi yonyene ubwayo yivuze. Yarinze yivuga rero iciri. Reka tuyubahirize, ni Imana irengeye vyose. Haleluya! Gusenga nagira ndakubwire ko ari ukuvugana n'umuntu ahambaye. Gusenga ni ukuvugana n'Imana. Ari mvuze ngo umuntu ahambaye, nzoba nshaka kuvuga uwo muntu ahambaye nyene, ni ukuvugana n'umuntu ahambaye. Uburyo bworoshe bwo kwiga gusenga ni ukwiga kuvugana n'umuntu ahambaye, ukamenyera inyifato, uko wokwambara, uko wobigenza ugeze imbere y'umuntu ahambaye. Byinshi mu bintu bitegerezwa gukoreshwa mu kuvugana n'abahambaye ni navyo dukoresha mu gusenga. Ikindi kigira kabiri, ibintu dutegerezwa gushira mu mutwe igihe tuvugana n'uhambaye. Icambere rero ngomba ndabishunguruke gushika ku ndwi. Icambere ico utegerezwa gushira mu mutwe, aha ni mu ntumbero yo kugira ngo tugiye kuvugana n'uhambaye tuhakure intsinzi, ntituhakure ibihano, ntituhakure umuvumo, canke ntidutahe zirayoye, kandi twari mu maboko y'umuntu ashobora vyose. Icambere rero utegerezwa gushira mu mutwe iyo ugiye kuvugana n'uhambaye, ntukihutire kuvuga ibyo ukeneye mu ntango y'ikiganiro. Urumva umushitsi imbere ugaca uvuga ati burya rero je nari nje kukubwira yuko nkeneye amafaranga yo kuzogura inzu cyangwa amafaranga ya Minerval. Ahugeze imbere y'uhambaye. Oya, birabujijwe gushika umubwira icyo ugeneye mu ntango y'ikiganiro. Urashobora kuba ufise ikibazo cyumvikana
kandi umuntu ahambaye akaba ari we muntu nyawe yoshobora kugitorera umuti. Kirashobora kuba kandi ari ikibazo kizima kandi kirashe, ibintu nyene bitomoye, ariko bisaba kukivuga mu mwanya wo. Kuko utakivuze mu mwanya wo birashobora kukugirira ingaruka kandi zitari nziza. Ingaruka zitari nziza, ntuhabwe inyishu nziza, canke ukahava kugaye agusuzuguye, nuronke n'ico warondera kubera wabivuze mu mwanya utariwo. Burya ntivyoroshe gusaba umuntu ahambaye, birateye ubwoba, bisaba ubwenge bwinshi cyane, mbere birasaba n'uburongozi bwa mpwemu yera. Gusaba umuntu ahambaye bisa nuko ari ikigeragezo gikomeye. Ni ikigeragezo burya kuza gusaba umuntu ahambaye, kuko nyene biraterana ubwoba. Ikizira ugiye gusaba umuntu ahambaye, ikizira no kwihutira kubwira uhambaye ivyo ukeneye ukimushika imbere. Aka kantu gatware ko kizira gusaba ivyo ukeneye ukimushika imbere. Ndiko ndategura aya majambo y'Imana niho nibutse mu misi ya kera, igihe nari inkenye, hariho umuntu mbona yishoboye, hariho umuntu mbona yogira icyo amfashije. Igihe cyose ndamubonye wamengo nomubwira ko ntagira ifaranga na rimwe, ukamengo nomubwira icyo nkeneye, ukamengo nomubwira ampe n'udufaranga na dukeya. Uwundi munsi ndava mu bwiza ndagenda ndamusanga ahari nari nsanzwe ngiye yo kubaramutsa, nzasanga nahurudutse. Namubwiye ntiburya jewe ndakeneye 5,000. Ntabwo bibaza ngo nasabye twinshi 5. Nakubwiye ko yari umuntu ahambaye kandi nzi ko jewe ku maso yanje nzi ko ashoboye. Nagira ngo ndababwire ko merewe nabi, naragize esheke, arambwira ngo ntayo mfise, inyishu iri seke, ntayo mfise. Ngira umubabaro numva ndababaye, ndavuga kubera iki nahora ndabigira amajanja nkareka, ubuho ndabivugiye iki, nabivugiye iki? Ico gihe nyene narahurudutse nsanga nabivuze nyene namusavye aca nyishura ngo ntayo mfise. Njangira umubabaro, ncanguma imbere aho nyene, kuko sinaringira ntahe nyene, nari nagiye kubaramutsa, ncanguma aho mbabaye, ndabura ico mvuga nyene, ndabura ico mvuga, ncanguma aho nyene meze uko kuntu. Hanyuma nyene ncanguma aho nyene nibaza nyene, mbega ntahajyari, mbega ama natevye ndasezera ndataha. Hano ntashe nza mbona arantereye 3,000. Ndiyumvira ndayareke, ayampa nabi, ndayakira nyene, kuko narinda nayakeneye, ntubone narinda nayakeneye ibyo 3 aho ubona byaramfashije. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ntuzopfe guhuruduka uvuga usaba ugeze imbere y'umuntu ahambaye. Guhura n'umuntu ubona afise icyo agusumbije, ukiyumvira kumubwira ingorane zawe canke ibibazo vyawe, n'ibintu bisanzwe, ariko nagira ndakuvunira akagohe, uzobanze wibaza ibi bibazo bikurikira: mbega ivyo nkeneye arabifise? Ijwi rishobora kukubwira tego, kuko naje niko ryari ryambwiye. Kibazo kigira kabiri: mbega ivyo nkeneye ashobora kubimpa? Ijwi rishobora kukubwira tego, ariko nirindi uze wibwire ko ashobora kutabiguha kugira utegura umutima yawe. Aho uri umere y'uhambaye ubona ashoboye. Ijwi rimwe rize rikubwire ati arashobora kubimpa. Irya kabiri uze wiyumvisha ati arashobora kutabimpa kugira ngo utegure umutima. Ikibazo kigira gatatu: mbega ibi bintu
ngomba sabe yobimpa vyoroshe nkuko kwiwanje nibaza ngo 5,000 kuri we n'ubusa ukamengo yoyampa vyoroshe. Mbega yoyampa vyoroshe? Iyumvishe yuko ashobora kuyaguha bigoranye cyangwa ashobora kuyakwima tout simplement. Yesu ashimwe. Rero wibagije ibi bibazo bizotuma utihuta kumusaba canke unamwegera umusabe wumva ko wizeye kuza kuronka. Yesu yarigishije abigishwa biwe gusenga muri Matayo 6:9 kugira ngo twumve natwe uko dukwiye gusenga. Yarigishije abigishwa biwe gusenga 9 gushika ku 13 aravuga ngo nuko musenge mutya muti data wa twese wo mwijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ugomba bibe mw'isi nkuko biba mwijuru, uduhe ibyo kurya dukwiranye uyu munsi, uduhebere imyenda yacu nkuko natwe twahebeye abari mu myenda yacu, kandi ntutujyane mu bitwosha nabi, ariko udukize wa mubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icubahiro ari ibyawe ibihe bitazoshira. Amen. Iri sengesho Yesu yigishije abigishwa biwe gusenga kenshi umengo nyene yariko yigisha abigishwa biwe, ariko burya yariko yigisha twebwe gusenga, twebwe twese. Aba bigishwa nibo babimubajije kiriya gihe, ariko na twebwe ba kino gihe uku kuntu Yesu yabigishije gusenga burya niko yashaka ko dusenga. Yavuze muri make uko yari yifuza ko dusenga, ariko aya majambo ya nyene niyo dukwiye gukoresha kugira ngo dusenge neza uko bikwiriye. Yesu rero atwigisha gusenga yashaka kutubwira ngo duhere ku byo dukeneye, yashaka kutubuza ahubwo niduhere ku byo dukeneye, nibiba ari byo duhuta tuvuga, ariko duhere kuri ibi nawe yahereyeko. Ibyo dukeneye bitegezwa kuza inyuma y'ikiganiro, cyangwa ntitunabivuge mbere, ntitunabivuge we wakabona ko tubikeneye akaza kubiduha uko agomba. Ntuze wigere rero usaba cyangwa uvuga icyifuzo cyawe mu ntango y'ikiganiro, ahandi ko ndabisubiramwo ndabica kwa karongo. Banza ugiriranira ubucuti n'uyo muntu uhambaye ugiye gusaba. Reka ndabaha akarorero. Ugiye imbere y'Imana, wari umaze iminsi n'iminsi udasenga uri wenyene ngo ugire amasengesho ya wenyene, hanyuma ugacushika rero ufashe iminsi 3, akarorero ufashe iminsi 3 ugiye ahantu uriyugaranye ngo usenge, ugacushika rero uwo munsi wa mbere, Mana ndagushimiye ko wanshoboje ndi hano rero. Burya rero ikintu narinje kukubwira, Mana ikinzanye, urabona ibi bintu ukuntu vyampagurukiye, urabona wewe wari umaze amezi n'amezi udaherutse kuja imbere y'Imana ngo mwicare muyage muri babiri, ugaca ushungura ugaca uhita umubwira Imana irakuraba ati ubuhoho ntuje rero urashushe rero ngo ushaka ibi n'ibi wari umaze iminsi. Tubanze tureme ubucuti. Yesu ashimwe. Haleluya. Estere atubera akarorero muri iki gice cya 5 kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa 3. Ndasabye dusome Estere atubera akarorero, murabe ukuntu yavyifashemwo. Estere 5, naho mutokwirirwa murazingurura ndabasomera igice cya 5 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 3. Haravuga ngo bukeye ku munsi ugira 3, Estere yambara imyambaro yiwe y'ubwamikazi, aragenda hagarara mu karusha canke mu gwinjiriro ku ngoro y'umwami. Aharabana n'iyo ngoro nyene, kandi umwami yaravyagiye ku ntebe yiwe y'ubwami mu ngoro atumbereye no mwirebe. Nuko umwami abonye umwamikazi Estere ahagaze mu karusha canke mu gwinjiriro, Estere agira ubutoni imbere yiwe.
umwami atunga Esiteri inkoni y'izahabu yari afise mu minwe, maze Esiteri aca yigira hafi akora ku mutwe w'iyo nkoni. Nuko umwami aramubaza ati, muriko muravyumva? Esiteri yavuze, Esiteri yasavye, yamutunze inkoni gusa, yamutumbereye, yamutunze inkoni. Umwami aca aramubaza ati, uragomba ikiga mwamikazi Esiteri? Urasaba iki ndakiguhe, niyo coba igisate cy'igihugu? Muriko muravyumva? Esiteri nta na kimwe yari yasavye, icyo nzi mugabo kimwe, yari yasenze, yari yamaze iminsi 3 asenga, amaze iminsi 3 asenga, acarambara neza. Nawe nyene umwami Ahasuwerusi yari umugabo wiwe, ariko Bibiliya iratubwiye ngo yagize iki? Yambaye iki? Impuzu z'ubwamikazi. Yari gushobora kwambara agakwembe agaca agenda, ntagiye kwa sheri, ntagiye ku mugabo wiwe, ariko yambaye impuzu z'ubwamikazi. Aca aragenda aratumbera umwami. Amutumbereye, nticyari igihe ciwe cyo kubonana n'umwami. Aho umwami kumukarira, wewe uje gute ko atari wewe uramukiwe kuza imbere yanje, uramukiwe kubonana nanje? Aho kumukarira amutunga inkoni. Ubutoni buba kuri Esiteri kubera ya masengesho yasenze, aca amutunga inkoni. Umwami aca aritanganiza kumubaza. Esiteri atana kimwe amubwiye, aca aritanganiza kumubaza ngo ugomba ikiga Esiteri? Ugomba iki ndakiguhe, naho kiba igisate cy'igihugu ndakiguha. Haleluya! Uyu ni Esiteri. Usomye ku murongo wa 6 gushika ku 8 naho havuga ngo bakiri ku giturire, urumva yaciye amutumira. Aho ntasomye yaciye amutumira kugira azogende basangire kandi ajane na Hamani. Bakiri ku giturire cya vino, umwami abaza Esiteri ati, icyo usaba niki ukagihabwa? Urondera iki? Niyo coba igisate cy'igihugu canje uragihabwa. Esiteri aramwishura ngo, yaciye amwishura ngo duhangaze ngo tugira dupfe. Oya, Esiteri aramwishura ati, icyo nsaba kandi ndondera niki? Namba ngiriwe ubutoni imbere yawe mwami, ukemera kumpa icyo nsavye no gushitsa icyo ndondera, mwokongera kuza mwe na Hamani ku giturire nzobitegurira, kandi ejo icyo uvuze nzogikora mwami. Urumva nubu ntiyiriwe aramubwira, aha yagiye mu nzu yabagaburiye, ariko naho nyene umwami aramubajije tushaka iki, ariko ntiyigeze avuga, niyihuse. Esiteri yarazi gutegura akarere. Ntube twiga gutegura akarere. Haleluya! Yarazi gutegura akarere. Tegura akarere, reka kwihutagiza. Haleluya! Dusome mu gice c'indwi uyu murongo wa 1. Nuko umwami na Hamani baza gusangira n'umwami kazi Esiteri. Urumva umwami yemeye, yagarutse, barasangira. Maze kuri uwo munsi ugira kabiri wo kunywa igiturire cya vino, umwami yongera kubaza Esiteri ati, icyo usaba niki ka mwami kazi Esiteri ukagihabwa? Abimubajije ubugira 3. Urondera iki? Niyo coba igisate cy'igihugu canje uragihabwa. Umwami kazi Esiteri aramwishura ati, namba ngiriwe ubutoni imbere yawe mugenzi ukavyemera mwami, nsabiye agatwe kanje, nsabiye n'ubwoko bwacu. Anfe aravuga mugabo azi ko yamaze gutegura akarere, azi ko bipanze neza, yarabateguriye icopo ciza, yarabateguriye ibinyobwa vyiza, arabasasira neza, baraza. Hanyuma abona kuvuga ikiri ku mutima. Tureke kwihutagiza. Esiteri atubera akarorero uko yabigenjeje. Haleluya! Yarakoresheje ubwenge vrema budasanzwe, yarakoresheje ubwenge kugira ngo ashobore kuvuga icyo yifuza, naho cyari gikomeye. Burya icyo yifuza Esiteri cyari ikintu gikomeye cyane, ntiyaciye abisaba ubwo nyene, ariko yararindiriye. Usomye rero no mu gice c'9
ushima rero akarere kari gapanze neza. Amaze guhabwa icyo yasabye, naho nyene umwami yarasubiye aramubaza ku murongo wa 12. Nuko umwami abwira umwamikazi Esiteri ati abayuda bishe abagabo 500 ku mugwi Shushani, barabarandura bicana bene Hamani uko ari 10. Mbega none mu bindi bihugu vyanje bakoze ibingana iki? Hari icyo usaba nanone ukagihabwa, hari ikintu urondera kigakogwa. Sinzi ko muvyumva. Uwapanze akarere ukuntu bamwingingira, mbega nta kindi ukeneye, nta kindi baramwinginga. Yesu ashimwe. Tugiye imbere y'Imana, ndabasabe nitwihute. Oya, Yesu yaratwigishije gusenga uko dukwiye gusenga, yarabitwigishije. Reka tubandanye, kumbure turaza kubigerako. Ikigira kabiri ukwiye gushira mu mutwe, wiga uburyo bwiza bwo kuvuga uhambaye nk'uko ahambaye nyene, canke nk'uko ahambaye uvuga ubuhambazi bwiwe, umuvuge mu cyubahiro ciwe. Mwibuke ko hari abantu bakunda icyubahiro, kandi n'utagikunda ibyo ari byo byose ari ukuntu uvuga canke wifata akabona ko wamusuzuguye. Ni wige kuvuga ubuhambazi bw'uhambaye. Niwajya kuraba uhambaye uzugende wabagije neza uguhambara kwiwe, no kuvuga ahageze mu cubahiro. Urashobora kuba mwariganye utamenye ibyabaye inyuma y'ahahandi yuko bamugize uhambaye, ugapfa kugenda weguza urutwe umubwira amatusha akakuraba ukaba uri kuratoba isoko. Genda wabagije neza. Umuntu wese ahambaye arakunda kubwiga utujambo twiza, utujambo tumunezereza, aradukunda gose. Ugiye imbere y'Imana rero ihambaye cyane, icyambere uyubahe, uyishime, uyishimire. Nivyo vya mbere utegerezwa guherako ugiye imbere y'Imana. Na wa wundi wa mutegetsi niwaje imbere yiwe, imbere yo kuvuga ibindi byose, banza uniyumvire akantu yoba yarigeze kugukorera. Banza wiyumvire utudondekanye ati burya ndibuka, ndagushimiye, warakoze, wagize ukunuku, ndanagushimira bivanye n'ibikorwa akora, ndashima ukuntu ukora gutya na gutya, wabigenjeje uku. Nimba hari amakuru wumvise y'ibikorwa byiza yakoze, umushime, wongere umushimire. Yesu ashimwe cyane. Matayo 6:7. Matayo 6:7. Kandi nimwasenga nimukabomboranya amanwa nk'uko abanyamahanga bagira, biyumvira yuko bazokumvigwa kubw'amajambo yabo menshi. Abanyamahanga barabomboranya amanwa. Yashaka kuvuga ngo abanyamahanga basenga ibyo batazi, bapfa gushunguruka, bapfa kuvuga amajambo menshi bibaza ngo niko bazokumvigwa. Aha Yesu yashaka kubabwira ati nicyo gituma hepfo yaciye ababwira, nimwasenga mwebwe muravuga muti data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Ubanza umwubahe. Kumwubaha rero utwo tujambo dutoya twagure rero, uvuge icyo cyubahiro ciwe, uvuge ubwo buhambazi bw'iyo Mana. Nagira ndakubwira ivyo niwabikora uzomererwa neza. Haleluya. Dutegereza kwiga umuco mwiza wo kuza imbere y'Imana dufise amajambo meza yo kuyubaha no kuyishima. Zaburi 100:5 wa 4 gushika ku wa 5 haravuga ngo mushike mu birimba vyiwe mushima, no mu nyubakwa ziwe muhimbaza, mumukengurukire mushemagize izina ryiwe. Haleluya.
kuko uhoraho ari mwiza. Igituma dutegerezwa kumushimagiza, kumushima kirahari, kuza imbere yiwe tumutazira kirahari, kuko uhoraho ari mwiza, imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira, kandi ahora ari umwizigirwa no gushitsa ibihe byose. Haleluya. Tuzana amatazirano rero iyo tuje mu nyubakwa ziwe, tumuhimbaze, tumutazire, dutazire izina ryiwe, dushemagize izina ryiwe ryera. Yesu ashimwe cyane. Gusenga rero si ukuvuga amajambo menshi 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 menshi, oyaye, ni ukubikora mu buryo bwiza, ukabanza ukamwubaha, ukamushima, ukamwubaha muri ya majambo nyene Yesu yavuga, izina ryawe ryubahwe Mana, rishigwe hejuru, uri Imana ikomeye, uri Imana ikora ibirengeye ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira, ushizwe hejuru y'amajuru, ntawe usa nawe, ntawe uhwanye nawe, ukamuvuga, ukamwamamaza. Hanyuma rero ugacuna, ndagushimiye Mana, ndagushimiye ukugira neza kwawe, ndagushimiye ubwiza bwawe, ndagushimiye imbabazi zawe zamaho ibihe bidashira, ndagushimiye ko wangiriye neza, ko wanzigamye, ko wangwaniye intambara, ko wabanye nanje. Ukamushima, ukamushima, ukamushima. Haleluya. Ibindi ukaza kubivuga wamaze kubisasira, wamaze gutegura akarere nk'uko nabivuze. Yesu ashimwe. Ikigira gatatu, twige gutuza imbere y'umuntu ahambaye kandi dutekane mu mutima. Uri imbere y'umuntu ahambaye bisaba kutekana, utaguma uraba ku isaha. Uri imbere y'umuntu ahambaye utaguma uraba ku isaha. Ibaze wasabye audience ukamubwira ukaguma uraba aravuga ati uyu muntu nibiki. Umuntu ahambaye arashobora kubona yuko uhagaritse umutima kandi udatuje imbere yiwe. Amaze kubibona rero iba ari ingorane. Umuntu ari imbere yawe akaguma araba ku isaha, vyerekana ko icyambere ashobora kuba ari imbere yawe umutima urahandi hantu. Ikigira kabiri, ashobora kuba yarambiwe no kuba imbere yawe. Ikigira gatatu, akabona ariko atakaza umwanya imbere yawe. Ibaze uri imbere y'Imana, aha rero uri imbere y'Imana ukaguma uraba ku isaha, mbega Satani yageze, Imana iravuga ati uyu muntu usihari, uyu muntu usihari, yarambiwe, bigenze gute? Uyu muntu umutima urahandi, kandi by'ukuri uri kuraraba isaha biba bisigura ngo ufise ayandi marandevu ushaka kujako. Nukaguma uraba isaha uri imbere y'Imana biragahera. Nimba umuntu ahambaye vyo mubabaza, Imana yo gute? Nimba umuntu ahambaye yobona yuko udatekanye mu mutima, udatuje, waje imbere yiwe udatuje, yokubwira ati subira inyuma, uzogaruka wumva utuje mu mutima. Niho nivyo nokubwira wovyumva. Imana yo gute? Uri imbere y'Imana utegerezwa gutuza, ugatuza kugira ngo wumve icyo Imana ivuga. Ni wihute, kirazira kwihuta waje imbere y'Imana. Tuza ku birenge vyayo, utaguma uraba isaha, Imana izovuga ubone kuyumva. Imbere y'Imana wibagire vyose byose byose byose, uvyibagire. Kandi namye niyumvira ukuntu iyo tugiye kubahambaye dusiga amatelefone, ukibuka ngo nitavye uhambaye, itelefone ukayisiga mu modoka, canke naho woyitwara urayizimya cyangwa ugashira muri silencieux. Nta muntu ndabona yitaba telefone ari imbere y'abahambaye. Ibatse uri imbere y'umukuru w'igihugu, nyene icubahiro barantelefone, yo oya atari ubugwaye yobigira, nyene icubahiro barantelefone. Urumve, nujya bari chef protocole na chef do cabine nashobora itelefone gusona yagiye yinjiranye ngo ari imbere yiwe yari karamubwira ibintu ngo acavuga ngo nyene icubahiro rindira mbanze nitabe. Nibibaho mugabo twebwe, Mana ndindira gatoya mbanze nitabe. Aro muraza kugira kwa muze gusumana tuza kugipiraho
ugaca ugaruka. Urumva rero mana, urumva yo mana, ibintu tugira imbere y'inama itubona nk'amasinema. Gufata telefone imbere y'abahambaye, nababwiye ibyo dukora ku bahambaye, iyi Mana ihambaye kubaruta. Ibyo tutokora ku bahambaye, iyi Mana ihambaye kubaruta, n'imbere y'Imana ntavyo twokora. Yesu ashimwe cyane. Rero uri imbere y'Imana tuza, kandi ntiwihute kuva imbere yiwe, kuko n'uhambaye yagutumye ko niwo kwihuta kwirukanga. Ntituze turihuta kuva hiri. Zaburi 37 haravuga neza ngo uwekera imbere y'Uhoraho, umurorere wihanganye, nuhagarika umutima, nuguwe neza mu rugendo rwiwe, n'umuntu ashitsa imigabo mibi. Urorere Uhoraho wihanganye, uwekera imbere yiwe, uca umurorera utuje, urorera icyo akubwira utekanye, utuje, utihutagiza. Yesaya 40:31 havuga abiteze Uhoraho. Urumva utegezwa kuja imbere y'Uhoraho umwiteze. Abo ngo bazokwiyubura mu nkomezi nshasha, bazodugisha amababa nk'inkukuma, biruke ntibaruhe, bagende ntibadende bukiwe. Ugenda imbere y'Uhoraho umwiteze, witeze ko hari icyo akora, witeze ko hari icyo avuga, uzoniyubura, uzohava waduze mu bundi bwiza, waduze mu rundi rugezo. Yesu ashimwe. Ariko niwihuta kugenda, nagira ndakubwire ngo uzogenda atacu utwaye. Ikigira kane ukwiye gushira mu mutwe wawe, niwige kubwira umuntu ahambaye ibintu yavuze canke yanditse. Yavuze canke yanditse, ibi biramukora ku mutima cyane. Usomye Yohana 15:7 haravuga ngo nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, musabe ico mugomba cyose kizobabera kuno. Ibi ni Yesu yabivuze. Yashaka kuvuga ngo amajambo yanje niyaguma muri mwebwe, muzosaba icyo mugomba kibabereko, niko handitse. Uwo ugiye imbere y'uhambaye uzi ko hari amajambo yavuze, nimba hari n'icyo yagusezeraniye, nimba hari n'amajambo yavuze, mwibutse, bivuge, ubimwibutse. Uzi amajambo akunda kuvuga, haleluya, bimwibutse. Imana iyo tuyigiye imbere, amajambo yayo ategerezwa kuguma muri twebwe. Hari ivy'Imana yavuze, turakwiye turayivyibutsa. Mbega tuzoyivyibutsa gute tutayasoma? Amajambo y'Imana tukiye kuyasoma. Nico gituma nagiye gusenga birajana n'ijambo ry'Imana. Duze turasoma, hanyuma tugiye imbere y'Imana, twibutse Imana ivyo yavuze. Yumve ngo wa mwana wanje arazi ijambo ryanje, arazi ivyo navuze, arazi n'ivyo nasezeranye, arabizi, niwaguma ubisubiramwo. Yesu niwe yavyivugiye, nimwaguma muri jewe n'amajambo yanje akaguma muri mwebwe, nukuri nimusaba icyo mugomba. Inyuma rero yo kuyasubiramwo, inyuma yo kuyamwibutsa, uzoca usaba icyo ugomba, rero uzogihabwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Uko uzorushiriza kumenya no kwibuka ivy'Imana yavuze, niko uzorushiriza gushobora kuganira nayo mu rurimi yumva cyane. Uriko uraganira n'Imana, uza uracisha mu ijambo ry'Imana, uzoba ururimi Imana yumva cyane. Nico gituma na Yesu yamwumvise n'ingoga, hahandi Satani yari aramugerageza. Yaratsinzwe kubera yavuga ijambo ry'Imana, nawe akamwishura mu ijambo ry'Imana. Imana rero ikiramuneshereza, nubwo nawe nyene yari Imana, hajya yari yambaye umubiri, acaranesherezwa. Haleluya. Igihe umenya amajambo Imana yavuze, niko uzovugana nayo wisunza amajambo yayo bwite. Yesu ashimwe. Burya hariho abantu batanguye gusenga bafise amajambo meza y'ikirundi, meza cyane, bavuga neza, bakaba bafise n'ijwi ryiza. Wo kwibaza ngo uwo muntu atanguye biraryoshe, biraryoshe. Ako kajwi
n'amajambo meza y'ikirundi, amavokabirere n'agafaransa keza cyangwa n'akongereza keza, ibyo si by'Imana ibabaye. Yumviriza mbega mu byo ariko aravuga hari ijambo na rimwe ryanje avuze, hari icyo anyibukije na kimwe mu byo navuze, mu byo nasezeranye. Niyumviriza bwa bujambo bwinshi tuvuga duhibongoza, ni mu kirundi cyiza, igifaransa cyiza cyangwa icyongereza cyiza, ibyo si byishira ku mutima, ishira umutima ku ijambo ryayo. Haleluya. Cyete cya mbere Yohana yanditse igice cya 5 umurongo wa 14 haravuga ngo, kandi ubu nibwo bushizi bw'ubwoba dufise kuri yo, nuko iyo dusavye ikintu cyose gihwanye n'ivyo igomba itwumva, kandi ko tuzi yuko yumva icyo dusavye cyose, bitumenyesha yuko duhawe ibyo twasavye. Nitwasaba ibi bihuye n'ivyo igomba, mu yandi majambo ducisha mu ijambo ryayo, tumenye ngo ibyo twasavye tuzobihabwa. Iki cete cya mbere nyene cya Yohana 3 umurongo wa 21 n'uwa 22 naho haravuga ngo, abo nkunda, imitima yacu itadutsindishije turashira ubwoba imbere y'Imana, kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera ibyagezwe byayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Haleluya. N'ibindi byinshi. Reka tujye ku cya 5. Icya 5 utegerezwa gushira mu mutwe, igakuvugana n'umuntu ahambaye, intumbero zikomeye hamwe n'amahangiro akomeye. Abahambaye babwirwa ibihambaye, babwirwa ibikomeye. Ntumuzanire ngo burya jewe ngo nahora noroye inuma, ngo urumva ngo none zose zaragurutse, ngo none oya, ibyo si ibintu bihambaye uza kubwira umuntu ahambaye. None inuma zijanwa nuko mu rugo hatari umwumvikano. Inuma ntiziba ahatari amahoro. Iyo uzitunze mugashwana n'umugore mu gatondo, numenya niyo zakuye umwenge usanga zagiye kera. Inuma niko kamere kazo, shaka uzitunga ari 1000 ugashwana n'umugore, masha oya, zikundira amahoro. Rero iby'inuma, iby'ibyaduze byamanutse sibyo tubwira abahambaye. Mu buzima busanzwe intumbero y'abantu bahambaye ihagaze ku bintu, usanga kenshi ihagaze ku bintu nk'urudandazwa, abandi kuri politike, abandi haragiye usanga bihagaze nko gukunda umupira n'ibindi birori bitandukanye bigenda biraba ku munsi ku munsi. Udashoboye kuyaga n'umuntu ahambaye kuri ibi bintu usanga akunda, niwizere ko uzomarana nawe umwanya munini, kuko bisaba ko umubwira ururimi yumva. N'Imana nuko irafise ibiyishimisha bikomeye. Ibyo navyo ni igikorwa cyayo cy'ibihe byose hamwe n'intumbero yayo y'ibihe byose. Uko urushiriza rero kubwira Imana ibijyanye n'igikorwa cyayo n'intumbero yayo y'ibihe byose, niko urushiriza kuronka ibyo uyibwira mu masengesho, ugasanga watebanye nayo, ugasanga mwagumanye nayo. Reka iyi ntumbero yayo muyumve rero. Yesu Matayo 28 umurongo wa 18 yaravuze ngo kumanuka hepfo ku 20, Yesu arabegera arababwira ati, jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi, nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ibyo nabageze, umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Urumva, iyi niyo ntumbero yayo. Aya majambo rero aca ku mayange ikintu gikuru kimunezereza Yesu. Kugira ngo umunezereze Yesu, unezereze Imana, ni ugukora kuri ibi bintu by'ivugabutumwa. Ni ukuvuga iyi ntumbero yayo yuko abantu bokira, abari mu byaha bokira, abatwawe n'isi boyivamwo. Iyi ntumbero ukasengera abantu bazimiye, izo emwe muzotebana pe, muzotebana
amasengesho azoryoha nyene iguteze ko aryoha, kugira ngo mutebane, ubandanye usengera abanyavyaha kugira bakire, kugira babohoke. Yesu ashimwe cyane. Rero ukaba ugomba guteba imbere y'Imana, sengera abatarakizwa bakizwe. Ahubwo nama ntangara ukuntu tujya imbere y'Imana umuntu akabipa ukamenga arabuze ibyo avuga imbere y'Imana. Twujuje abantu bo gusengera batarakizwa, uhereye mu miryango ugasanga n'ukuri umuntu arabuze ibyo avuga, afise nyina atarakizwa, afise se atarakizwa, afise abo bavukana batarakizwa, afise abamukikuje, abakozi bo mu nzu, mu kibano, hehe abo bakorana batarakizwa, ariko imbere y'Imana ukamengo turabuze ibyo tuvuga. Ibi nagira ndakubwire yuko niwashira umutima kuvuga ibi imbere y'Imana, nakubwira izonezerwa, ibindi byose uzosaba mu nyuma izovyumva, kubera uzoba wahereye ku ntumbero yayihambaye. Haleluya! Ku ntumbero yayihambaye wayihereye, ukabivuga, ukabisengera, ugasengera ivugabutumwa, ugasengera inyubakwa kubaka amashengero, ugasengera gutanguza amashengero, ugasengera bajya abantu bagenda batanguza amashengero abariko barubaka kugira Imana ibashigikire, abariko baratanguza igikorwa c'Imana Imana ibashigikire. Ivyo Imana uzovuga rimwe yumve kabiri gusumba aho uzoja imbere yayo yisaba amafaranga. Irakeneye kuyibwira ibijanye n'ivyikunda. Haleluya! Cya gatandatu kivuga ngo niwige kuvuga ibyo umuntu ahambaye agomba, ni bya bindi nyene bimukora ku mutima. Gishaka gufatana n'iki cya gatanu, Yohana 3:16 havuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mwese ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Luka 19:10 naho havuga kandi umwana w'umuntu yazanwe no kurondera no gukiza icyari cyarazimiye. Umuntu ahambaye utegerezwa kumenya ibyo akunda, akaba ari byo umubwira. Nicyo gituma navuze ko bihakwa gusa, akaba ari byo umubwira. Rero Imana ni wakora kuri ibi bijyanye nuko ikintu cyatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abantu bayo ntibapfe rubi. Ni wakora kuri ibi byuko abantu bayo batopfa rubi, ukiga gusengera abantu bose, ukabasabira, ukabingingira Imana kugira ngo ntibazopfe rubi. Nagira ndakubwire ngo Imana izovyumva n'ingoga, uzoba uyibwiye ibintu ikunda. Imana yarakunze isi ikiratanga umwana wayo w'ikinege, bisigura ko ikunda abanyabyaha. Bisaba yuko dusengera abanyabyaha imisi yose. Ibyo ni ibintu Imana ikunda kandi igomba. Imana irakunda abantu bavuga ivugabutumwa. Nimuze dusengera ivugabutumwa, ibi Imana izovyumva cyane. Nitwasengera ivugabutumwa, aba bantu bo mu isi banyabyaha bazoronka ubutumwa bwiza, hanyuma bakire. Dusengera ivugabutumwa rikorwa ku maradiyo, rikorwa ku mateleviziyo, abavuga ivugabutumwa mu mabarabara, twige kubasengera. We hariho ibyo udashoboye mugabo abandi bashoboye. Ibi nitwabisengera Imana ni uri kurabivuga izokumva n'ingoga, uko izokumva uri kuravuga ibintu yigombera ko bikorwa mu isi. Iragomba ko tuvuga ubutumwa bwiza, ntigomba ko abantu bayo bapfa rubi bazoja mu muriro udashira, ariko iragomba ko bakira. Aburahamu niwe yingingiye Imana aba bantu b'i Sodomu, yarabingingiye Imana, arabasengera, arabasabira. Iri sengesho ryiwe turibona mbere nk'amasengesho akomeye dusoma hamwe ijambo ry'Imana. Arabasabira, mwibuke baba marayika aho bamwibira akabanga. Imana yavuze ngo ntaco nokora ntibi akabanga umusavyi wanje Aburahamu, kandi ari we nzoraga igihugu c'isezerano. Hanyuma ikiramubwira ati w'i Sodomu humvikana induru z'ivyaha vyinshi cyane. Imana ikiramubwira ko igiye kuharanduza umuriro.
ariko rero Aburahamu aringingira Imana atoya Mana, none niwasanga y'abantu 50 uzoharandura. Rijya ryari sengesha ariko aravuga, Imana iravuga ati ndabasanzeyo sinoharandura. Naho wosangayo 45 oya, naho wosangayo 40 oya, naho wosangayo 30 oya, naho wosangayo 20 oya sinoharandura, naho wosangayo 15 oya, naho wosangayo 10 oya. Yari karinginga nyene. Aburahamu arumva ati ndarengeje urugero, ariko aho novuga 5, ariko nibaza yuko naho yari gushishikara cacu. Rero aha yari karinginga Imana kugira ngo Imana ntirandurana abanyavyaha n'abagororotsi, ntirandurana abagororotsi n'abanyavyaha. Rero yari karabasengera, Imana ikirafata Loti iramukurayo n'abantu n'umuryango wiwe, uretse babakwe banka kuvayo kubera nyene batavyumva. Kumbure nabo bosanga bari mu vyaha nk'ivy'abisodomu barimwo, ariko abandi umuryango wa Loti yarabakuyeyo. Nuko rero dusozerere kuri iki cindwi kivuga ngo saba ico umuntu ahambaye yiyumvira ko ukeneye. Burya umuntu ahambaye ari ivyo yiyumvira ko ukeneye. Burya hari igihe ntanga karorero nk'umuntu ahambaye, reka ndeke kwirwa ndavuga nk'umukuru w'igihugu. Urashobora kumuja imbere akavuga ati uyu ndazi icyo akeneye kubera abakuzi, azi ibyo ukora, azi kuri umupfakazi, azi canke kuviza akazi utagafise. Usaba ikintu uwo muntu azi ko ukeneye, aba ari cyo usaba. Mu yandi majambo ntusabe ubuntu buto buto. Reka dusoma aya majambo mu cete cya mbere Yohana yanditse igice cya 5 umurongo wa 14, haravuga ngo kandi ubu nibwo bushizi bw'ubwoba namwe twasoma kare dufise kuri yo, nuko iyo dusavye igihuye n'ico igomba iragikora. Umuntu uhambaye umugiye imbere ukaza kumusaba amahera, we wabona umengo wari gupfuma umusaba umutahe, ukamusaba ikintu gikomeye kizogufasha kubandanya kubaho, kizotuma ubandanya gutera imbere. Yesu ashimwe. Rero ugiye imbere y'Imana ndakwinginga cyane gose, nuzushira umutima ku kuyisaba amahera. Ndabibutse yuko yavuze ko ari inyongera amahera. Impuzu ni inyongera, ivyo kurya ni inyongera. Nagira ndabasabe nituze twihute gukora ivyo, nidusengere bimwe bihambaye twavugana, bimwe binezereza Imana, bimwe bihuye n'ivyigomba, abari vyo dusaba. Ibi navyo izoca biduha kumwe kwa Estere tutanabisavye, yaguma mubaza ngo mbega nkukorera iki. Yesu ashimwe. Na Salomo Imana niyo yamubajije ngo nsaba icyo ugomba ndakiguha. Salomo ntiyari yigeze abwira Imana ngo ngurampibi oya. Yakoze ku mutima w'Imana mu kuyishima, mu gutanga ibimazi. Arashima Imana mu majambo y'inkoramutima. Imana ikogwa ku mutima, mwijoro iramubaza ngo saba icyo ugomba ndakigukorera. Rero twige gusaba ibintu bizima. Reka ndaguha akarorero k'ibintu dukwiye gusaba dukeneye. Icambere ni ubwenge. Twige gusaba ubwenge. Tugiye imbere y'Imana dusabe ubwenge, turabukeneye. Ubu bwenge buzoca budushoboza gukora neza ibindi byose, budushoboze no gukora neza iby'iwacu, imigambi yacu dushobore kuyikora neza. Kandi Yakobo niwe yanditse 1:5 ngo nuko ubukenya ubwenge wese nabusaba Imana, kuko igabira abantu bose itarobanuye ku butoni atakinubwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Ikindi dukwiye gusaba n'ubushobozi bwa Mpwemu Yera bwo bukwiye gukorera muri twebwe. Gusaba Mpwemu Yera agakorera muri twebwe. Abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, Mpwemu Yera baramuhawe. Kuko iyo twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, Mpwemu Yera aba muri twebwe. Ariko mbega ko wakiriye Yesu, Mpwemu Yera ariko arakora muri wewe. Ko wakiriye Yesu, hari igihe Mpwemu Yera akongorera ikintu hamwe wo kwemeza abantu ati Mpwemu Yera yambwiye ngo. Mbega ko wakiriye Yesu, ubushobozi bwiwe buriko burakorera muri wewe. Turakwiye gusaba ubushobozi bwa Mpwemu Yera bugakorera muri twebwe. Kandi murabizi abarongorwa na Mpwemu Yera nibo bana b'Imana. Haleluya.
nibo bana b'Imana. Dusabe Mpwemu Yera akorere muri twebwe, niho azogenda twigisha, niho azogenda adufasha. Ni n'umufasha mwiza, aca adufasha tugire ubuzima bwiza bugororotse butunganya ingeso nziza. Burya Mpwemu Yera niwe agenda akora ku mitima yacu akatubwira ngo hebe iki niki gihebe, ntusubire kuvuga uku, ntuzosubire kugenza uku. Nitwasenga rero Mpwemu Yera agakorera muri twebwe, tuzogira ingeso nziza, tuba abakristo beza bahesha icubahiro Imana. Yesu ashimwe, haleluya. Nuko rero ndasozereye mvuga nti twige gusaba neza. Imana irahambaye, Imana igira neza, Imana ishobora byose. Tuyisabe ibyo bikora ku mutima wayo, ibindi byose izoca bitwongera. Nituze turasaba nabi, nituze turayija imbere duhera ku byo tutari kuvuga canke ku byo twari no guherezako. Oya, ndeka duhere kuyubahisha, duhere kuyishima, duhere kuyishimira n'ivyo yakoze, kuko birahari ni byinshi cyane. Muri ico gihe niwayishima uzoza usanga Imana yakugabiye, ikubwire iguha amasezerano, iguhe n'ivyo utayisavye kubera wabikoze neza. Yesu yaratwigishije gusenga, tuze turabikora nk'uko yabikoze. Ivyo ari byo byose muri irya sengesho ntiyahereye gusaba ibyo kurya bidukwiye, biri mu nyuma sivyo yahereye ko. Yahereye kuvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru. Ni ukuvuga Imana ya twese, Imana y'abahambaye, Imana y'aboroshe, Imana idasanzwe. Ni ukuvuga ivyagiye ahera mu ijuru, atawe basa atari bigirwamana vyo ngaha mu isi. Izina ryawe niryubahwe, nivyo yababwiye bategerezwa guherako. Natwe rero twige gusenga neza, twige gusenga neza, tuzokwishurwa hanyuma dusange n'ibindi twabironse nk'inyongera tutiriwe turanabisaba. Niho tuzokora ku mutima w'Imana. Twige kuja imbere y'Imana, twifate neza. Imana tuyubahe nubwo tutayibonesha amaso, tuyubahira kwiyicubahira irengeye vyose, tuyubahe. Tuje imbere yayo ntidupfe kuza gutyo gusa. Bipange, uvyiyumvire ko ngenda nambaye gute, ko ngiye imbere y'Imana. Imbere y'Imana nifata gute, imbere y'Imana nza kubigenza gute. Ibi ndabifatanya na vya bindi, kandi ndakunda kubivuga, no kuba mu ngoro yayo aho Imana iba. Ni nko kugenda ku kirimba. Wogenda ku kirimba watwaye agacupa k'amazi ugacugaterera aho wari wicaye, canke muri biro vy'umunyacubahiro ugaca uterera aho nyene. N'imiburiburi uramubaza ngo mbega aka gacupa ututuzi narinyoye ndagashire, canke utiriwe uranabaza uca usohoka ugasohokanye ugatwara ukaja guta. Ariko twebwe no kuza ubucupa bw'amazi aha nyene mu ngoro y'Imana, ubwo bupapuro bwo ku mazi aha nyene mu ngoro y'Imana, tugataho tukibagira yuko ari ingoro y'uhambaye. Nuko tuyubahe muri twebwe. Uhageze imbere y'Imana wumve kugeza imbere y'umuhambaye arengeye abahambaye bose. Nuko Imana ibahezagire, twige gusenga neza, dukuze ubuzima bwo gusenga, ariko kandi dusenga neza. Bizoba ari vyiza, tuzoba abasenga bishurwa. Nagomba dusenga Imana, twisengere kugira ngo tubandanye dusenga. Aho twasenze nabi tumenye uko dukwiye gusenga, tumenye ko dusenga Imana ihambaye, tuyigiye imbere ntitwihute gupfa guhuruduka. Tumenye ko tutegerezwa kubanza kuyubaha, kuyishima no kuyishimira ivyo yakoze, ibindi byose bize mu nyuma. Kandi niyo dusengeye imitwaro, twige gusengera ibikora ku mutima w'Imana, ibijanye n'abanyavyaha, ibijanye n'ivyivugabutumwa, ibijanye n'inzu y'Imana. Ivyo tubisengere, ibindi byose tuzovyongerwa, kuko murazi ko ari n'inyongera. Twitwararitse ibi by'ubwami bw'Imana, ibindi byose bizoba ari inyongera. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana nziza,
uri Imana ihambaye. Abahambaye bo mu isi turabubaha iyo tubagiye imbere tukamenya uko twifata. Iyo tubagiye imbere ntituva kuhuruduka tupfa kuvuga ivyatugenza, turabanza tukabafrata tukavuga amajambo meza. Ariko wewe uhoraho urahambaye cyane gusumba abahambaye bo mu isi. Rero turisengeye mu izina rya Yesu, aho twagiye dusenga nabi utubabarire, aho twatakaje umwanya tugasengesha amajambo menshi mugabo agaragara tutariko turasenga ibikora ku mutima wawe dusaba ivy'ikimazi. Mwami utugirire neza, udushoboze tumenye gusenga neza. Mwemu yera uzura turongora mu gusenga. Nitwamenya gusenga neza tuzohabwa kandi duce duhabwa n'ibindi vy'inyongera. Rero umuntu wese ari hano n'abatari hano ndabasengera, ndabashira mu biganza vyawe. Ngiri isengesho Yesu yatwigishije tumenye kuryagura, tumenye kurihagararamwo, dusenge neza nk'uko twigishijwe. Mu izina rya Yesu Kristo niho tuzohabwa, ibintu bikagenda neza. Imana yacu tukama tuja imbere yayo tukayinezereza, ituravye ikanezerwa. Ikindi sengera uhoraho uduhe kugira umugenzo mwiza wo kuba imbere yawe. Umuntu wenyene ku gatwe kiwe yige kuba imbere yawe, akuze ubuzima bwo gusenga wenyene atari no mu bandi. Twige kuganira nawe, twifuze gusaba umubonani wawe mu izina rya Yesu. Ako karyo ko kubana nawe twame tukanezerererwa, twame tukifuza tukaronse tukanezerererwe. Urakoze, turagushimiye. Ugenda udushoboza uko wa musi wegereza, abariko turushiza kubana nawe uko wa musi wegereza, dukoranire no hamwe dusenga mu izina rya Yesu, duhanurana twongera twigishanya. Uzoba ukoze cyane, nuko turagushimiye kugiye kubandanya udushoboza gusenga neza, hanyuma tukaba abasenga bishugwa. Turazi neza ko bizodutera intege kubandanya kuba imbere y'Imana. Urakoze, turagushimiye, tugukomera amashi menshi mu izina rya Yesu Kristo, amen.